Say GPG. Say Airco. Say Airco. Kujya kuntu wavuze ati igitega ati umwigeme yiteye akadaje. Yambwiye abigitega ntagasomo kanya ndaje nkiri mu nzira nje online mbona ama image ndake Valentine yitera akadaje. Wamubonye none? Mbo navuga yuko ije CJ wayizanye gute? Bon kwitera akadaje biravana iyo umuntu yabore hari gihe Egozen TV. Turi muri capitale politique. Murabona ko kuri screen za Egozen TV turi kumwe n'icamamare. Icamamare cy'umwana aracari muto uravye Loki we kumbure n'imyaka yabafise na hita afise aracari muto cyane. Eli Pro. Urameze fresh? ego meze neza cyane. Kabeho k'igitega kagufasha. Yaho ya ntakabeho jembi utanyerera kanza represent kandi urazi naho nyene nta bushoye buhari so ndabona ko bambaye ikoti je nambaye ya Mujene butanyerera uri gitega muri capitale politique wahasanze gute? Bo ikintu ca mbere n'abantu b'urukundo n'abantu banyakiriye neza mugabo byose biva ku mpamvu imwe gusa. So iyo uri umukozi abantu bakabona gukora baragushigikira kandi babinyeretse. Yeah. Yes, mu bantu bagufana cyane nabonamwo abigeme kandi waravuze ati fuck Valentine. Kijya kintu aciyumviriye gute? Mbo sikuvuga ko naririmbiye abakobwa ijya ndirimbo oya sikuvuga ko naririmbiye abakobwa nakuvuga ko hari ku mpande zose hari n'abakobwa bari bakomeretse kubw'urukundo nabo nyene baravuga ati fuck Valentine's Day. Yeah. Wapindagaswe. Yes, kumburi ni Eli Pro. Eli Pro ariko iryo zina Isi ni L Pro. L Pro. Ya ego rivuye muri savien du Eloge. Eloge. Eloge no kuvuga niyo L niyo pro professionnel ni mvuga ni Eloge professionnel. Ya si Eli Pro nka mengo ni Eric ni Eloge. L Pro. Nga L Pro. Yes, kumbure uravye ahandi aho ruja gukora ama concert atandukanye. Ukaraba n'igitega ukuntu bakwakiriye. Esko ubi difference gute? Mbo ikintu ca mbere novuga nuko ndi umuntu ntaboneka mu biteramo vyinshi bya vyinshi vraiment kuko ugiye kuraba nk'ubu nari indirimbo amaze gukora indirimbo nyinshi araje nk'imyaka ishika nk'ibiri canke itatu imisi yose nkora indirimbo mu mezi nkanane canke atatu kandi indirimbo zikora na video mugo nakora ama clip yo hano hari impamvu hariho show nigeze gukora ntivyagenda uko ndabishaka ndavuga ati irifo ko nsubira gukora namaze kwiyubaka ica kabiri hakabamo n'amashure urumva ndavuga ati ifo ku bintu vy'ibiteramo sa n'ubigabanya mbanze ndabereka ibikorwa nakuvuga ko harageze abantu banyoterwa benshi barasaba ati turagusavye ukora igiteramo so uyu mwanya ndabona kugeze ndavuga ati reka ndabikore. Yeah. Waravuze ati akadaje. Kujya kuntu wavuze ati igitega ati umwigeme yiteye akadaje. Wamubonye none? Mbo navuga yuko nabajije muko naho nigeze mbona kiriza ko yiteye akadaje sindi ngira ntiyari yaje ivyo ndacatohotsa. Ije CJ wayizanye gute? Bon kwitera akadaje biravana iyo umuntu yabore hari gihe imena kwinzoga akadaje kakamugwa ko ivyo sino bibandanye tubandanye nibikurikiye. Yes, Eli Pro kumbure igikorwa ugiye gushira out buvuba cyane nica. Bon navuga ko ni featuring nazo nyene nari maze igihe ndiko ndikorana jenye nari abantu benshi bavuga ngo duge bon ukoze featuring ngo duge kundi muri rimvye so nari nkoze indirimbo zitari nkenye iminsi yose ndabemeza nkora yindi ndabemeza ushika abantu bambwira ati vraiment twemeye uri L Pro Mamba L Pistola right now for kuda featuring twumva kandi kanovera so next song nzoba ari featuring n'umukobwa wo mu mwigeme umwe mugabo ntawe nshimye kuvuga ngaha gusa muzoyibona kandi bari indirimbo imeze neza cyane. Yes, mbere yuko turangiza kumbure turoko yakanya kugira ngo muje kuruhuka ugihamagagwa kuri stage ijya mbere wiyumva gute wiyumva gute kugira ngo uje kunezera abantu baba bakurindiranye igishika? Mbona vuga yuko nivyo biba bibaye mugabo uba warakoze igihe kitari gito warakoze igihe kinini cyane so sensation ngira ndi hajya novuga kuri ndi hejuru kuri scene ndiko ndaririmba kuri piste so igihe sensation mbarembaranye nk'imyaka irenga nk'itatu canke ine ni ibintu mba naravisualije avant so aba ari uko gusa yabaye materiel mais vyandimwe kuva kera so sinavuga ngo bari ibintu vyatare bari ibintu warondeye bari ibintu wahabiye
navuga ko ku bwanje si ibintu birenze gusa urashima kubona ko ivyo uri kurakora biriko biratanga navuga ivyamwa so navuga ko si ikintu kirenze cyane kuko ya ubu bimerita si ikintu butoye yaba warakiruhiye so kibaye urumva yuko twizere ko umwigema muri kazoza kawe ari uw'Igitega mbo ntawamenya ndacyarindiriye hari n'igihe usanga ari iwawe ntabyo nzi cyangwa ari ahandi sepa yes mbere ko turangiza kumbure turazi ko warushe ariko ngirira kapera gato k'indirimbo yawe umwigeme wo muri kazo umugore wo muri kazoza wa kazoza ya nama nkwiyumvira inyishibuze nkiyakira mbega uri muduki mukobwa nzorongora mburi kumwe nande bari karagusamagura vy'ukuri usohokana nande icampa mugashwana uwo muswa kuva iruhande gucamwa nzokwa ntubura muha igipande kurya ni nka patirina uburi ku rutonde baby mbega uri kidemu cingidi kimwe aho giciye umunegeri wese acaba ready canke uri kakana kudutaye kamafyeri katonaje batagaye paye mbega uno agakula wa muri class imisi yose ufise aka makeup canke uri wa murokora kwega amajipo dusohotse nka nwihora ubwo nyene acampa gasopo mbega uri umwana wo mu muji umwe kuri Anif imisi yose atimya amabuji ushaka kuncira muntu ushaka ndaguhasha yes kumbure mu kurangiza Elipro ubu Fosete canke Wingidi uzocagurwa mbo ndibaza yuko iyo biba yakompanye bari sawa ifopa ko umuntu wamuzanira brochette igaragaye iba yakompanye ni bo Ingidi ikintu kimwe canke bibiri ushimye kuri Egozen TV nica mbo icambere nuko amaje kushigikira ya icakabiri nuko mwanyeretse urukundo bana muramana ikiganiro ibikorwa byanje bandanya vyamamara so bandanya mu bikora hanyuma ikintu nashaka kuvuga abakunzi banje baje kuri Egozen TV so bagende bagire subscribe barabe n'ibikorwa vyawe bikurikirane then nivyo wanje Air Pro Burundi ama platform yose nkoresha. I love you. Egozen TV.